Yesu Kristo bene atamudukurikira muri atandukaniye ubu namahoro biva ku mwami wacu Yesu Kristo biganze imitima yanyu kaze mu kiganiro mwihane kubwa bw'Imana buri hafi muri kumwe nanje NIZIGIYIMANA Olivier kagicana kuri P.T.G.A Ministries. Turi mu misi turaganira kuri note bivuga ngo inzira zitarizo abantu akararondera mu butunzi cyangwa inzira zitarizo abantu akarakoresha mu kurondera ubutunzi. Kundwi yahera ku munsi wa mbere twaravuganye icyukuntu hano basesa amaraso. Umusi wejo wa mbere uhise naho twaravuganye ukuntu abantu barondera amahera biciye mu vy'imiti munakaja ku bapfumu kuganira nk'ubutunzi. Uyu munsi naho tugiye kuganira ku kuntu umuntu aronka ubutunzi abanje kuryaruka abanje kugira des escroquerie abanje kugira des escrocs akagira abantu agunze akabanza kuba escroc abanza kugira ubu escroquerie bwinshi butandukanye amanyanga uburyarya akabanza kurya akaronka nk'ubutunzi butandukanye. Akatuza amajambo y'Imana dusanga mu gitabo ca kabiri c'abami ibice bitanu igitabo cya kabiri cy'abami D.A chapitre 5 dere ku murongo wa 20 ushitse ku 27 D.A chapitre 5 do 20 à 27 amajambo y'Imana aravuga ngo Gehazi umusuku w'umuntu w'Imana Elisa arivuganya ati databuja ko yahebeye Namani uwo Musiriya ntiyabire ibyo amugemuye ndahiye ugoro kuhoraho singenda ntiruse ngo ndamuhambye ngira ico ndamwiyakira. Nuko Gehazi akurikira Namani maze Namani abonye umukurikiye yiruka aruruka ava mu gote ngo bahure aramubaza ati namahoro nawe ati namahoro ati databuja arantumye ngo ubu nyene agende n'abahungu babiri bo mu bigi byo kuvugishwa none abaturutse mu mugamba wa Efurayimu none mutabare wamuhera itaranto y'ifeza n'inyambaro ibiri yo gukuranya. Nuko Namani aramwishura atenda nutware amutekera itaranto zibiri. Nuko aramugobera amutekeye itaranto zibiri z'amafeza mu masaho abiri hamwe n'inyambaro ibiri yo gukuranya abikorera abantu biwe babiri baja imbere Gehazi bavyikorera abishikirije babishikanye ku musozi wabo arabibaka araheza abijana mu nzu arabibika aronka abo bantu baragenda maze araza yinjira aho shebuja ari Elisa aramubaza tuvuye Gehazi ubundi atika ntaho nagiye amara atembe kugira ngo umutima wanje ntwajanye nawe. Geha mugabo yava mu mugobote wiwe agahindukira ngo muhure mbega n'igihe cyo kwakira amahera n'imyambaro n'imirima y'imyera n'imizabibu n'intama n'inka nagwa n'abagurano kazi none rero imibembe ya Namani izokoma ko no ku rubyaro rwawe kugeza ibihe byose. Maze Gehazi ava imbere yiwe ajejeta imibembe yera nka sherege. Amen. Ara majambo y'Imana rero tubugize duhagaze ko kwino nyigisho bango inzira zitarizo abantu bakakoresha mu kurondera amahera mu kurondera ubutunzi. Twavuganye ko no munsi tuganira ku nzira abantu bakakoresha yukuntu barabanza kuronka ubutunzi babanje kuryaruka babanje kugira escroquerie babanje kugira iby'amanyanga bagira abantu bataye bakamera nk'abantu bakoresheje ivyumviro mu ivyumviro bitari byo bakabura abantu babivyo bakoresheje ivyumviro mu kubateka imitwe mu buryo butandukanye. Rero n'amajambo y'Imana deje gusoma ari mu gitabo ca kabiri c'abami bino bice bitanu kuva kuri umurongo wa 20 bishaka 27 atubwiye ivyo no nkuru n'umukozi w'Imana Elisa. Nigihe Elisa yakira hari umugabisha w'ingabo z'Isiriya yaragwaye imibembe maze rero bamurangira ko hari umuntu umukozi w'Imana ari mu gihugu c'Isirayeli yabasha kumusengera Imana akava kiyo mibembe. No kure tubona ukuntu harere ku murongo wa mbere wa kino gice ca gatanu ukuntu ono mubwishwa yagiye hanyuma rero Elisa akamubwira idakora kiyuhagira muri Yorodani bihe incuro ndwi amaze kwiyegeranya muri Yorodani incuro ndwi akabona guhumanuka. Uyu mugabisha amaze kubahumanutse yace yipfuza kugira ingabire haye no muvugishwa umukozi w'Imana Elisa meze Elisa arayimwankira meze Elisa yanse. Elisa arafise umukozi wiwe uno mugabisha basoda Namani yaciye apfa hasi asubira inyuma mu gihugu yajavamwo. Ariko rero Gehazi amaze kubona ko mugabisha asubira inyuma ngo aragenda ariruka aramuhamvya arambwira ngo databuja arantumye bagende n'abahungu babiri byo kuvugishwa n'Imana none ngo aragusabye ngo muhitaranto
n'inambiro yo gukuranywa. Amajambo Imana yatweretse rero ukuntu no mugabisha basoda yaciye amuha bino bintu aramusavye ndetse ngacamana ntayumutwaza, ariko rero tubona ukuntu Gehazi yaciye afata abantu bageze ku musozi wabo arayibakabishira mu nzu, maze agenda kwa Elisa. Elisa amaze kumazi byabaye, Gehazi ageza kumubesha amubesha ngo yavuye, maze rero Elisa ngateke mutege ngigenda buryo umutima wanje wajanye nawe, giye haguruka kagenda haryo umutima wanje ari kumwe nawe. Maze rero Gehazi maze kumva afashwe, Elisa ngikisigiye cyo kurondera amahera cyo kurondera ibintu biriya bitandukanye sinashaka kugarukako, ariko hari ikintu kaje tona ku 27 yaciye amwatura akamubwira ngo rero ca ya mibembe yari kuri namani uyu munsi irakobereye. Maze rero amajambo y'Imana yacatwereka ukuntu Gehazi atava imbere ya Elisa atonyanga imibembe ajejeta imibembe. Rero tuce tubona ukuntu no mukozi w'Imana Elisa yakweje amajambo y'ubushobozi mu guhana n'umukozi n'umusuku wiwe n'umukozi wiwe yitwa Gehazi. Rero tubona ukuntu Gehazi arondeye ubutunzi biciye mu nzira zitarizo. Aya majambo y'Imana rero yahindukire kuri no muntu akarondera ubutunzi aciye mu nzira itariyo yo escrow. Umuntu agira escroquerie mino minsi vyagwiriye, aho umuntu ateka ibiharuro akagira imitwe akajaja ku muntu akamuteka imitwe akamubesha akamusezeranya ibintu bitari byo, akamuhenda agafisa abantu bakorana ama business, bafisa abantu bamwizigira ngo n'ama affaire, maze akamwizigiza akamwereka amafo papier, akamwereka abantu batari bo, akarondera abantu bakina nayo madiri bambaye amakostime, maze agateka umutwe wa muntu, nuko wa muntu agaca bizera wagira abahindura ba associé biwe, maze aba bantu aca muryaruka ntongere kubabona, agize ngo aravuga asanga abo bantu bafise ibintu muri hirya no hino bikingira, bacambwira kitera ubwoba gusanga abantu bakora ngumera biciye muri ubwo buryo. Abandi nabo bakaraba bakajyaruka abantu mu miryango yabo, gusanga ni famille kana kari ifise amahera menshi, maze abavyeyi bo mu muryango barapfa, barya abana basigaye, hagaca haza abantu bo mu famille babo bagaca bafata bya bisigi by'imiryango bakabirekipera, bagaca bihindura ubutunzi, maze abana muri wa muryango barutunze bagaca bajya barakangara. Izo nazo nizo nzira abantu muri iyi minsi gakoresha mu kuryaruka, gasanga umugabo yari afise umugore, usanga umugabo yari afise umugabo, usanga mu rugo rwabo kutumvikana gatoya, ngo divorce, ngo tugiye ngo divorce, kumbe umuntu asabye divorce kugira ngo arekipere umugabane cyane kunze kugira abagore, arekipere umutigiri cyangwa umugabane cyangwa amahera cyangwa pare y'amafaranga umugabo yari afise kuri konte, gasanga umugabo acasigara mu barabara atategera cyane yamira. No benshi bica byaviramwo uburyo bwo gusara, abandi bakabera bakiyahuza inzoga, abandi ajaja mu bya bitandukanye, ndetse n'abandi bakiyahura byatewe n'umuntu yabaryarutse muri ubwo buryo. Sanga umugabo aciye abo umuntu barafutana, aciye atangura ikibi, atangwa ikibi muri societe, atangwa ikibi mu bantu, atandi abikuye abitewe n'umugore yari afise, ukuntu yamuryarubutse ataca muhoye aho kugira ngo aronke rya tunga ryiwe. Rero wa muntu waronse amahera biciye muri iyo nzira, wa muntu waronse amahera biciye muri ubwo buryo bwo escroquerie, buryo butandukanye. Mvuze buno bu escroquerie bubiri canke butatu, hari n'ibindi ushaka ko yarakoze bibaye n'ivyo, kugira ngo uronke amahera ukabanza guteka abantu imitwe, ukabiba ukabizaza bitari byo, abantu bakaguhunda amahera, maze guhunda amahera ugacubahinduka, ukabahinduka, wanashima no kubana mukaburana, ukanabatsinda ufise ibintu byinshi ukakoresha by'amanyanga. Wa muntu ukakora mu ubwo buryo, ijambo ry'Imana niwe rikurija ku uyu munsi. Iyo nzira yihebe, iyo nzira kuragenderamwo yihebe, ko ntabwo kubera himbara Imana, ntabwo byahimbaye Imana. Bari abantu baryarutse baba imbere y'Imana, nubwo wewe ubona ntacyo bitwaye, bo bajya amarira yabo, ujye mu baro wabo yasene wakoze kiriya gihe yamize imbere y'Imana, kandi na Imana yo ntibera ngo bihimbare, ntibeza ngo bihimbare ngo binezereze. Iyo bitayinezereye hazi ibihano biza bikurikira ibyo umuntu yakoze kiriya kintu. Umviza rero nawe ico wagize nuko kwihana ugahindukira, ko nutihana hari ibihano bikurindira imbere, ko sishaka kwinda kushaka uri umukristo, ko nimba rakoze ivyo kandi uri mwishengero, icambere waraguye. Nta mukristo nta muntu aja mwijuru yokora ikintu ngico
rero ikibabaje nuko muri iyo minsi hari n'abantu babikora bari mu ishengero umva ushaka kwikorera mu ishengero uri mu idini ariko ntisigura kukuta mu ijuru ukoze ikintu nk'ico ni icaha kidasanzwe ni icaha gikomeye nta muntu yoja mu ijuru yokora ibintu nk'ivyo wakomeze yizera ko akiri mu rugendo uja mu ijuru eka ahubwo warataye umurongo warataye inzira hindukira Imana igukize hindukira Imana igutabare petetre wabikora utarihana utarakizwa ariko uyu munsi ijambo ry'Imana rirakuziye wakora bikora utarihana hindukira Imana igutabare ba muri iyo nzira kurakoramwo petetre waragize ubutunzi bwinshi warugeze kurutera imbere abantu babatangaje muri societe ukuntu gize umuvuduko uhagurutse mu buryo butandukanye bw'iterambere ariko ugasanga bahoze muri ayo manyanga kuryaruka abantu ndetse kugira escroquerie umva imbere y'Imana ni icaha gikomeye cyane ijambo ry'Imana rije kuri wewe ihana uhindukire byo bintu bireke maze ukoresha yayo maboko usenga Imana maze Imana izoguhezagira Imana yacu n'umuvyeyi mwiza irekurira imvura kuba binabeza irekurira umugisha wayo kuba binabeza iheza giko by'amaboko byaba binabeza rero kora Imana izoguhezagira kora Imana izoguhezagira gishaka kumwete ukore usenge Imana izoguhezagira ariko reka inzira zitarizo zo kuryaruka kwibikoze neza ngo himbara Imana rero Imana igutabare ca bugufi wakoze ibyo bintu uko ntabwo ari byiza imbere y'Imana usaba imbabazi Imana na Imana itege guharira nuko mu misi kikano cyo munsi umbise inyigisho y'ino munsi Imana ibahezagire kandi Imana ibatabare Imana ibagendere ukaba wifuza kuza uraronka zino nyigisho twandikira kuri zinimero +260 97 90 85 006 akamenza guteranya amajana 260 97 90 ubusa gatandatu canke ukaja kuri YouTube ukandika P.T.G.A Ministry Yesu aguhezagire urakoze.